Reka dusome ijambo ry'Imana mu Bikolosayi igice cya mbere umurongo wa 16. Abikolosayi igice cya mbere umurongo wa 16. Tuca dusoma igice cya kabiri umurongo wa 6 n'uw'indwi. Abikolosayi igice cya mbere umurongo wa 16 uravuga ngo kuko muri we, aho ni muri Kristo, kuko muri we ariho vyose vyaremewe. Muri we niho vyose vyaremewe, ivyo mu ijuru n'ivyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, uri intebe z'icubahiro, uri ubwami, uri ubukuru, uri ububasha, vyose atana kimwe kivuyemo, vyose vyaremwe nawe, biremwa kuba ivyiwe. Utu tujambo dutatu nzashaka uko mutubona. Vyaremewe muri we, vyaremwe nawe, vyaremwe kuba ivyiwe. Okay? Igice cya kabiri umurongo wa 6 n'uw'indwi. Nuko mwakiriye Kristo Yesu umwami wacu, abe ariko mugendera muri we, mushinze imizi muri we, mwubakirwa muri we, mushikamishijwe n'ukwizera nk'uko mwigishijwe, murushiriza gushima. Amen. Haleluya. Ijambo tuganira muri iki gitondo rivuga ngo vyose bihagaze kuri Yesu. Vyose bihagaze kuri Yesu. Okay? Umwaka uraheze, turi mu wundi mwaka mushasha, turacari mu ntango, kandi ndazi yuko hariho vyinshi twasengeye, hariho vyinshi twiteze muri uyu mwaka, hariho vyinshi twifuza gushikako. Ariko kandi naho hariho imigambi myinshi dufise kubw'uyu mwaka twinjiyemo, hariho kandi no kwicara hasi. Ndazi yuko hariho abantu bicara hasi bakiyumvira ku myaka yaheze, bakiyumvira ku masengesho basenze mu myaka yaheze, bakiyumvira ku bikorwa byinshi bakoze mu myaka yaheze, bakiyumvira ku byo basabwe gukora mu myaka yaheze kugira ngo bashobore kubona bashika ku byo bakeneye, ariko kandi bakaba batarabishitseko kugeza kuri bonane. Hama muri uyu mwaka umuntu akaba yiteze ivyo ashaka gushikako. Muri ivyo twiteze gushikako muri uyu mwaka, hariho abandi bicara hasi bakavuga ngo ni giki ntakoze muri iyi myaka yaheze nkwiye gukora kandi ubu kugira ngo basi ndabe yuko biza gukunda. Kuko twarakoze vyinshi, twarasenze cyane, twarafashije abantu cyane, twaratanze igiceri cyacu cyane, twarakoraniye hamwe n'abandi cyane, hariho vyinshi batubwiye dukore, twarabikoze, ariko kugeza ubu hari ibintu nashakaga kubona nshikako ariko ntigeze nshikako. Ni giki kandi baza kumbwira nongereko muri uyu mwaka kugira ngo bikunde ndagishikeko? Imana dufashe cyane. Mu byo twiteze vyose, aho turiko turaja mu migambi dufise muri uyu mwaka, nshaka yuko dutahura yuko vyose bihagaze kuri Yesu. Vyose bihagaze kuri Yesu. Okay? Reka mvuge gatoya. Iki cete cyandikiwe ishengero ry'Abikolosayi, sinsubira inyuma cyane muri context yayo yose y'iyi eglise, ariko reka mvuge ikintu kimwe. Iyi eglise
cyangwa iri shengero ryari ishengero ryari riko riraca mu bihe bitoroshe ku bw'inyigisho zigishwaga muri kiriya gihe. Kandi ikintu kimwe nagiye kubona ni uko nta gihari kitabayeho nk'uko Salomo yabivuze, kuko ibintu nagiye kubona byari bihanze iri shengero ry'Ikolosayi, birahanze ishengero no muri iki gihe cyacu. Reka mvuge kuri ibi bintu bine. Ishengero ryari rihanzwe n'inyigisho zigisha ku vyerekeye imigenzo. Abantu bigishwaga ivy'imigenzo mu buryo bibazaga yuko mu gukurikiza iyo migenzo ari byo bituma bemerwa n'Imana, cyangwa ari byo biza gutuma baba ari abantu bahagaze nk'uko Imana ibashaka. Muca mwumva yuko ivyo bijyana umuntu mu gukora ivy'imigenzo isaba, kuko abazi yuko azoba ahagaze nk'uko Imana ishaka, kugira ngo Imana nayo imuhe ivyo ashaka. Ibi cyane cyane byari bihagaze ku migenzo yo mu isezerano rya kera, aho abantu bigishwaga ukungene bakwiye kwambara, bakibaza yuko bivanye n'imyambaro yabo ariko ari byo bizotuma bemerwa. Ariko munyemerere ndababwire kuri iki kintu naco, iyo turiko turavuga ku vyerekeye kwambara, hari igihe abantu baca bibaza ngo ngo bya bindi twavuze ngo Imana ireba indani ntireba inyuma. Hanyuma ugasanga abantu bagiye bahena imbere y'abantu ngo Imana ireba mu mutima ntireba mu muntu. Reka ndakubwire, ambara neza wikwize. Ibi sivyo ndiko ndavuga ku vyerekeye imigenzo, siko muri kiriya gihe cyabo hari ukungene bibazaga ibintu mu buryo abantu banafataga bakafata ngo rifo yuko mbere yuko ujya gusenga ubanze woge, ubanze ukarabe, ubanze ugire gute. Ibi bintu no mu gihe cya Yesu yarahuye navyo, wabati ntukwiye no gufungura utarakaraba, ntukwiye kugira. Hari ibintu byinshi by'imigenzo abantu bageragezaga gukurikiza kugira ngo bibahe kumva yuko bari en ordre n'Imana, kuko babaga bazi yuko nico kiza gutuma Imana ibaha ivyo bashaka. Ibi nivyo vyavuyemo no kumva yuko, reka ndababwire, no kumva yuko iyo dutanze igiceri cyacu Imana ikitwishura ku mabezo yacu, ikitwishura ku vyo tuyikeneye ko ku mitwaro yacu. Ibi ntibisobanura yuko cyangwa ntibikuraho rya jambo rivuga ngo hariho umugisha gutanga kurusha guhabwa, ariko ndiko ndabereka ukungene iyo migenzo yatumye abantu bumva yuko igihe cyacu cyo gutanga ni igihe cyo kurondera inyishu y'Imana, alors que c'est faux. Nimba dutangishwa kugira ngo Imana iduhe kuvyo natwe tuyikeneye ko, tuba turiko turagura inyishu z'Imana, uko sukuri. Imana dufashe cyane, amen. Ibi vyagiye bishirwaho bigenda bikurikirana ishengero mu bihe vyose byabayeho no muri iki gihe cyacu. Ikindi kintu cya kabiri ni bizira. Bigishaga kuvyerekeye ibizira, abantu bakabaho bazi yuko ari ibintu badakwiye gukora kuko ari bizira. Ariko kandi ibi navyo vyaje kuvamwo ibindi vyumviro bigenda bikurikira abantu vyo kuvuga kuvyerekeye imikoshi. Kubana ngo ntukwiye gukora iki kuko niwagikora ko nguraza kwikwegera umukoshi. Ngo ntukwiye kuvyuka, sizi vya bindi bavuga ngo umuntu ngo yavyukiye ukuguru kwa gauche, ngo wikwegeye ko umukoshi kuri uwo munsi. Abantu bakabaho bafise ibintu vy'imikoshi, iyo ibintu bitagenze neza kuri we agaca atangura kurondera aho uwo mukoshi wavuye. Imana idufashe cyane. Ibi ni ibintu vyigishwaga, ishengero ryahangana navyo muri ico gihe. Abantu bakabaho bahagaritse imitima ngo ni igiki kiza kunkwegera k'umukoshi, ngo je sinshaka kwegera bariya abantu, ngo bariya batera umukoshi. Ahubwo usanga ari nawo utera.
Imana ishimwe kuri kurahunga abantu kugira ngo ntubatere. Reka ndakubwire, iki ni kibazo ishengero ryahura naco muri ico gihe. Ibi rero vyagiye kandi binavyara ibindi bintu, muca mwumva vya bindi vy'amadelivrance, siko? Ikindi kibazo abo bantu bari bafise mu gihe cyabo cyari ikibazo cyo gusenga abamarayika. Ijambo ry'Imana ritugira igikorwa cy'abamarayika. Ijambo ry'Imana ritubwira ukungene ingabo z'abamarayika zikikuje abera b'Imana. Ijambo ry'Imana ritubwira ukungene abamarayika bariho kugira ngo bazane inyishu ku bantu b'Imana. Rero iyo turiko turigisha kuvyerekeye igikorwa cy'abamarayika, hari igihe abantu bibaza yuko abamarayika ari ivyaremwe bikomeye cyane bikwiye icubahiro kirenze. Ibi umwanditsi w'icete c'Abaheburayo mu gice cya 14 yanditse avuga ngo abamarayika n'abakozi b'Imana, ni mpemu zikorera Imana zarungitswe kugira ngo zikorere abarazwaga kiza. Munyumve neza, abamarayika ntabwo ari mpemu zidukorera twebwe, ni mpemu zikorera Imana. Uno munsi dufise ikibazo cy'uko dusigaye dutegeka abamarayika ivyo dushaka yuko bakora. Ariko reka ndakubwire, abamarayika ntabwo ari twebwe tubategeka, n'abakozi b'Imana barungitswe n'Imana kudukorera. Badukorera iki? Ahangaha dukwiye kugira icyumviro kizima. Niba dukorera ivyo dushaka, bakora ivyo Imana ishaka. Ibi vyagiye bivamo uko kuntu batanguye guha agaciro abamarayika, bagatangura kugeraho kubera babonaga igikorwa, bumvaga igikorwa cy'abamarayika, batangura no gusenga abamarayika. Ivyo ni ibintu vyatanguye kwigishwa. Ariko rero vyagiye vyidevelopa. Uno munsi hirya yo kuba abantu dutegeka abamarayika, uno munsi abitwa yuko ari abakozi b'Imana bariko barasengwa, bariko barafukamirwa, bariko barahabwa ico cubahiro. Muri rishengero kumbure vyahabwaga abamarayika, uno munsi twumva yuko turi hejuru cyane mu buryo abantu duhamagariwe guserva batangura kudusenga, batangura kutwunamira, batangura kudufata nk'Imana. Icyo umuntu avuze kigafatwa nkaho ari Imana yakivuze. Ibi bikazoza gutera ibibazo abantu mu buzima bwabo kubera yuko bariko barasenga abana b'abantu. Bo ibi vyagiye bivamo n'ibindi biriya vyo gusenga ibishisho vya Mariya, vyabindi vyo gusenga aberanda n'abatagatifu. Ibi ni bihe eglise yaciyemo kandi n'ubu eglise kiriko. Uno munsi winjira mu nzu y'umuntu ugasanga ifoto y'umupastori wiwe, canke ifoto y'umuprofete wiwe, canke y'umuapotre wiwe, bikaba biraho. Uno munsi bonyene baravuga ati ngo nta kibazo, ngo wewe fata gusa ifoto yanje uyishire hari imbere yawe mu gitanda, ngo amadayimoni yose acahunga. Abantu bakavyizera gutyo. Ibi ni ibibazo vyabaye muri eglise ya Kolose kera cyane, ariko n'ubu biracariko birakurikirana ishengero. Imana dufashe cyane. Amen. Kandi ugiye kuraba ikintu cyatumaga aba bantu bagira iyo nyifato nuko babaga biteze inyishu kuvyo babaga bakeneye mu buzima bwabo. Bakaba bari bafise n'ikindi kibazo rero cy'izindi nyigisho z'abantu bageragezaga gutesha agaciro Kristo. Abantu bageragezaga gutesha agaciro Kristo, abangaba bakavuga ngo no, bari bafise byinshi bigisha ivyo ntabwo nsubiramo, ariko bavuga ngo Kristo yaje muri Yesu igihe Yesu yabatizwa, hanyuma Kristo ava muri Yesu igihe Yesu yarari i Getsemane. Reka ndababwire ivyo n'ubu biracigishwa. Hari abantu bakizera ibintu nk'ivyo. Ariko kandi ijambo ry'Imana rikagenda ritwereka yuko Kristo ni Imana yuzuye 100%,
yambaye umubiri aza kubana natwe abana b'abantu kugira ngo ashobore kuducungura. Imana dufashe cyane. Amen. Yesu rero bakagerageza kumutesha agaciro muri ubwo buryo, bagerageza kwerekana ukungene Yesu we ntacyo yari arico, Kristo niwe yaje muri Yesu, Kristo agaca yigira, ubwo rero Yesu ntacyo yari arico. Muca mumva yuko ni nka hahandi bavuga ngo ni impwemu yaje muri Yesu, hanyuma iyo mpwemu igeraho iramuvamwo, vya bindi mwumva muri Ancien Testament ngo mpwemu uhoraho aza kuri Samsoni, Samsoni akora ibi, hanyuma mpwemu y'Imana muvako, Samsoni acika ubusanzwe nk'abandi. Uko niko abantu bagendaga biyumvira kuvyerekeye Yesu. Imana dufashe cyane. Amen. Ariko reka ndababwire rero, mpagaze kuri ino mirongo, navuze nti vyose nk'uko ijambo ry'Imana ribitwereka bihagaze kuri Yesu. Iri kicete cyanditswe kugira ngo gifashe ishengero gutahura yuko vyose bihagaze kuri Yesu. Vyose atana kimwe kivuyemo. Kubera iki? Kuko ijambo ry'Imana ubwaryo riratwereka ibiriho vyose biriho vyatanguye kubaho bibereyeho muri Yesu. Ikintu cyose gihari, existence yacu yatanguriye muri Yesu. Mu yindi vugo, niwe yatanguye kuciyumvira, niwe yafashe decision y'ibihari ari mwisi ari no mu ijuru yuko bibaho. Amen. Hanyuma amaze gufata iyo decision, niwe yaciye nabirema, nta gihari na kimwe kitaremwe nawe. Ibiriho vyose, ivyo dushobora kubonesha amaso n'ivyo tudashobora kubonesha amaso, vyose vyaremwe nawe. Niwe muremyi w'ijuru n'isi, niwe muremyi w'ibiri mu ijuru n'ibiri mu isi vyose. Zaburi ya 24 umurongo wa mbere ivuga ngo isi n'ibiyuzuyemo vyose nivy'Uhoraho. Yesu ashimwe cyane. Jewe na wewe na uko tungana twese turi abuhoraho. Nta muntu ariho Imana cyangwa Kristo Yesu atigeze amwiyumviraho. Nta muntu ariho kugihamana, nta n'umuntu ariho kubw'impamvu ziwe kubwiwe. Twese turiho kuko yatwiyumviriyeho, twese turiho kuko yaturemye, yashimiye ko tubaho, twese turiho kubw'impamvu ziwe. Vyaremwe muri we, vyaremwe nawe, vyaremwe kuba ivyiwe. Yesu ashimwe cyane. Vyose na jewe na wowe turimo vyaremewe muri we, biremwa nawe, biremerwa kuba ivyiwe. Mu yindi vugo, ikintu cyose gihari kiriho kubw'impamvu ziwe. Niyo mpamvu vyose bihagaze kuri we, nta na kimwe gihagaze kuri twebwe. Nta na kimwe gihagaze kuri twebwe. Ibi bikwiye kudufasha gutahura yuko ivyo ndondera vyose nkwiye kwisunga icyumviro ciwe, apana ivyo jewe nifuza. Kuko ndiho kubwiwe. Mu vyo nkora vyose, mu vyo nshaka vyose, nkwiye kurondera icyumviro ciwe kurusha ivyifuzo vyanje. Reka nkwereke, iyo turiko turavuga ku vyerekeye amasengesho n'akamaro k'amasengesho, reka ndakubwire, iki ni ikintu umuntu wese ahamagariwe kwiyatasha naco. Ariko ikibazo dufise muri iki gihe cyacu nuko iyo dusenga, tudasenga turondera ubugombe bwiwe bukoreke mu isi nk'uko bukoreka mu ijuru, ahubwo kenshi dusenga ngo ubugombe bwacu bukoreke mu ijuru busubire bunakoreke mu isi. Iki ni ikibazo gikomeye.
ntidusenga turondera yuko ubugombe bwiwe bukoreka mu isi nk'uko buriko burakoreka mu ijuru, dusenga turondera yuko ubugombe bwacu bukoreka mu ijuru nk'uko dushaka yuko bukoreka no mu isi. Mbega ivyo bisobanura yuko tudakwiye gusenga dusaba Imana ivyo tumva dukeneye mu buzima? Oya, sivyo mvuze, kuko yaraduhaye ubwo burenganzira bwo kumubwira ivyo dukeneye. Ariko dukwiye kumenya yuko vyose bihagaze kuri we, ntibihagaze kuri jewe canke kuri wewe. Imana dufashe cyane. Amen. Umviriza, abati ivyubahiro, ubukuru, ivyo twita ngo nama breakthrough, ivyo twita ngo ni migisha, ikintu cyose umuntu yibaza yuko akeneye, vyose ni vyiwe, vyose ni vy'Uhoraho. Nimba vyose ari vyiwe, muca muvyumva yuko nzi kumwe nawe, nzi n'ivyo we afise vyose. Amen. Ariko ikibazo nuko kenshi tutarondera we, tudashaka we, turondera ivyo vyiwe vyose, ariko we tutamushaka. Ariko kandi ijambo ry'Imana tubwira yuko vyose vyatanguriye muri we, na jewe na wewe turimo. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Nimba vyose vyaremwe nawe, nimba vyose vyaremwe kuba ivyiwe, nimba vyose vyaremwe muri we, mu yindi vugo, jewe n'ivyo nkeneye turi mu biganza vyiwe, siko? Wewe n'ivyo ukeneye vyose muri mu biganza vyiwe. Wewe n'imigambi yose ufise muri uyu mwaka, mwese muri mu biganza vyiwe. Rero nimba nifuza yuko nshaka gushika kuvyo nshaka gushikako, ndiye ndepanda kuri we, namwisunze, namwishimikije mu buzima, reka ndakubwire ndashobora kubishikako, urashobora kubishikako. Reka ndakubwire il suffit yuko uba umuntu w'umukozi wa cyane kugira ngo ubone ushika ku bintu bifatika. Ntabwo bisaba yuko utangura kwisonzesha kugira ngo uronke amafaranga. Il suffit tout simplement yuko umenya icyo ukwiye gukora, nuko ugera ukwiye kugikora, ukamenya aho investisa neza, ukabikora, naho utoba wasenze urashobora gushika ku giceri. Kubera iki? Kuko hari abantu bafise igiceri batanasenga. Hari abantu bafise ivyo twibaza yuko dukeneye batarize gusenga. Twebwe twarinze kwisonzesha iminsi 40 dukeneye ivyo bintu, ariko ntitunabironke. Kubera iki? Kuko urashobora gusenga cyane ntukore kandi ntugire icyo uronka. Reka ndakubwira, urashobora no gutegeka abamarayika ntibagire icyo bakuzanira kuko utakoze, kuko ivyo usaba yuko ukora ukwiye kubikora kugira ngo uronke icyo ibiva mu vyo wakoreye. Ivyo bintu bimeze gutyo. Ariko ivyo ntibikuraho gusenga, ntibikuraho gusaba Imana ivyo dukeneye, ntibikuraho kubwira Imana imitwaro yacu. Kubera iki? Kubera yuko kimwe mu ngorane zihari z'abantu barondera ibintu ndetse bakanabishikako, ariko badakeneye Imana mu buzima bwabo, usanga ibi bintu bashitse ko bidashobora kubumba ubuzima bwabo. Usanga ivyo barondeye bagashikako, ubuzima bwabo burushiriza kugira uruhagarara, ubuzima bwabo bukadeprima, kandi mu bwenge umuntu ariko arabihweza abona yuko umengo bafite ibyo bari bakeneye byose. Kubera yuko wewe nanje n'ivyo dukeneye byose biriho kubw'impamvu ziwe, apana kubw'impamvu zacu. Niyo mpamvu umuntu afite uburenganzira bwo kubaho adakeneye Imana, akarondera kandi arashobora no kubishikako, ariko nta na kimwe gishobora kumubumba gihari mu bintu umuntu ashobora gushikako.
imana dufashe cyane. Haleluya, amen. Ariko reka nkwereke rero, vyaremwe muri mwe, biremwa nawe, biremwa kubwiwe, vyose biriho kubw'impamvu ziwe, vyose biriho kubwe, vyose bihagaze kuri we. Siko nimba vyose bihagaze kuri we, nuruhe ruhara rwanje na wowe, nuruhe ruhara rw'ishengero. Abikorosayi bandikiwe banabwibwa kuco bo basabwa gukora, kuco bo basabwa kumenya, kuco bo basabwa guhagararako. Reka nkwereke, icambere hava ngo twamaze kwakira Yesu. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo nuko mwakiriye Kristo. Iyi nigo rufatiro rwa mbere, niyo point de départ ku muntu wese. Nuko umuntu wese ashika mu rugezo rwo kuba yarizeye Yesu, yarakiriye Yesu mu buzima bwiwe. Igihe utarizera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, reka ndakubwire, wowe ntabwo uranipozisiona kuri point de départ. Aho umuntu yishira mu kibanza cy'uko atanga urugo rugendo, nuko aba ari umuntu yakiriye Yesu Kristo mu buzima bwiwe, nuko aba ari umuntu yizeye Yesu Kristo mu buzima bwiwe. Kubera iki? Kubera yuko ikintu cyonyene gituma umuntu aharigwa ivyaha vyiwe nuko yizeye Yesu Kristo. Ikintu cyonyene gituma umuntu yemerwa n'Imana nuko yizeye Yesu Kristo. Ibingibi nibihagaze ku mihango myinshi dukora, nibihagaze ku migenzo myinshi dukora, ibingibi nibihagaze ku masengesho, nibihagaze ku mashikano dutanga, nibihagaze ku ma prière dusenga, nibihagaze ku kintu cyaricyo cyose. Kwemerwa n'Imana bihagaze muko umuntu yakiriye Yesu mu buzima bwiwe, bihagaze muko umuntu yizeye Yesu Kristo mu buzima bwiwe. Uyu aba yamaze kwishira mu kibanza cyuko atanga urugo rugendo. Rero niyo mpamvu naho uri muri life center nk'umushitsi, cyangwa wowe uri muri life center uhamaze igihe, nimba utarakira Yesu mu buzima bwawe, reka ndakubwire, nturaja mu kibanza wari ukwiye kuba urimo. Mbega bisobanura yuko utari uw'Imana, mbega bisobanura yuko utaremwe nawe, mbega bisobanura yuko wowe utari muri wa mugwi wa babandi bose. Urimo, ariko imigenderanire yawe n'Imana ntayihari. Mbega bisobanura yuko Imana itokugirira neza. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana igirira neza ababi n'abeza. Irashaka kukugirira neza pe, ariko ivyo sivyo bisobanura yuko uri mu kibanza Imana yari ishaka yuko ubamo, kuko vyose bitangurana nuko umuntu yizeye Yesu Kristo, yakiriye Yesu mu buzima bwiwe. Yesu ashimwe cyane, amen. Igihe rero umuntu yamaze kwizera Yesu, niyo biriya bindi navyo bikurikira. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mugendere muri we. Ibingibi navyo nshaka kuvuga cyane, ariko reka ndakubwire icyo nshaka guhagararako ni iki kindi: mushingwe muri we. Ari ryo jambo uhereye kuri bonane ririko riravugwa. Mushinge imizi muri we, mushingwe muri we. Kubera iki? Shaka yuko mubona ivyo eglise, ivyo shengero ryari riko rirahura navyo, ivyo bigatuma ubuzima bw'abana b'Imana bunyiganyizwa n'ivyo bintu vyose bahuraga navyo, kubera yuko ivyo bakeneye bituma baronderera hose. Handi avuga ngo wakabuze karondererwa he? Hose. Ni kuko ndabishaka, reka mfe kuronderera hose. Abantu ugasanga imizi yabo ishinzwe mu bindi bintu, imizi yabo ishinzwe mu bantu, imizi yabo ishinzwe mu bintu bifatika, ariko kandi
ivyo vyose ntibishobora gutuma ubuzima bw'umuntu bushobora kubakwa. Imana dufashe cyane. Ibi nicyo kibazo nyuma y'igihe runaka umuntu akazoza kuregreta ubuzima bwiwe avuga ati kubera iki ninjiye muri ibi bintu. Ugiye kuraba ikibazo yakurikiye abantu, yashinze imizi iwe mu bantu, ntiyayishinze muri Kristo. Hari umuntu umwe nyamuntu muri eglise yasengeragamo, bari bafise ibintu bahamagariwe gukora iminsi yose. Reka ndabivuge kuko ni ibintu bisanzwe bihari. Bakababwira ngo bon, ngo wewe nguzogurira pasteur costume nshasha, kandi bakakurihisha mpaka umunsi uzoyitanga. Ati wewe tugukeneye ko miliyoni zingahe na wowe zingahe, bakarondera abantu kuko dukeneye kugurira pasteur imodoka nshasha. Uwo muntu akavuga ati uburyo bansabaga ntabwo nabaga mfise, ariko kuko twestimaga cyane uwo pastor wacu, tukumva yuko dukwiye kwikubita munsi no hejuru mpaka tumuha ivyo dushaka, ivyo ashaka. Bakabikora, bakinjira mu madeni, kuko babaga bazi yuko iyo babikoreye pasteri ivyabo vyose bica bigenda neza. Malheureusement yagiye gusanga ari mu madeni adashobora kwikuramo. Uwo muntu yisanga ari mu bibazo vyinshi. Mu nyuma za kumva rero amanyanga nyamu pastor akora, aca desida mu buzima bwiwe kutazosubira kwinjira mu rusengero rw'abakizwa. Iyo abantu bashinze imizi mu bantu, ejo bazoba desu, ejo bazohemukirwa, ejo ubuzima bwabo buzogera ahantu bumva yuko batagikeneye n'Imana mu buzima bwabo. Ni nako bimeze iyo imizi yacu ishinzwe mu bintu bifatika. Iyo twibaza yuko kubaho kwacu neza guhagaze mu bintu bifatika, turabirondera tukavyiruka inyuma kugira ngo tubishike ko tugakora ibishoboka vyose, naho vyo bari ibintu bizira kazima nshika kuco nari nkeneye. Kubera iki? Kuko niyo twibaza yuko tuva mu buzima bwacu, ariko navyo nyene bishikaho umuntu ageraho akumva yuko ubuzima bwiwe budahagijwe n'ico kintu yari ariko ariruka inyuma. Imana dufashe cyane. Ariko reka ndakubwira, igihe cyose imizi yacu iri muri Yesu, igihe cyose dushinzwe muri we, munyemerere ndababwira ikintu. Simvuze yuko ucuronka vya bindi vyose ukeneye. Ndazi yuko atamamina avugwa ngaho, kuko yo nari kuvuga ngo ubunyene abakeneye abagabo muca muronka abagabo, abakeneye abagore muca muronka abagore, abakeneye imodoka mugira muzironke, abakeneye promotion. Ndazi yuko amina zari kuba nyinshi, ariko reka ndakubwira, igihe imizi yawe ishizwe muri Yesu, ntibisobanura yuko ucuronka vya bindi vyose wari ukeneye. Ivyo ntibikwegzonera n'ingorane n'ibibazo. Ivyo ntibisobanura yuko ucuva mu nzu upanze ucuja mu nzu yawe. Ivyo nta nubwo bisobanura yuko ucuva ngaha ubwira nyirinzu ngo Yesu yaramaze kuriha amadeni yose. Naco sico bisobanura. Ariko reka ndakubwire, igihe imizi yawe ishinzwe muri Yesu, muri umurongo twasomye w'indwi havuga ngo mushingwe muri we, mwubakirwe muri we. Iki kintu, iri jambo gushingwa mu Kirundi bakoresha bavuga ngo mushinze imizi, mushinze imizi muri we. Ugiye kuraba ijambo rikurikira ni nkaho bati ubuzima bwanyu bugire fondation kuri we, mwubakirwe kuri we. Igihe mwubakiye kuri we, hanze hitwararikwa na fondation. Uko hanze haba hasa
bivanye naho imizi iri kwirabuvoma ubuzima. Muri iki gice Yesu ntabwo ari imizi, muri iki gice Yesu ni ubutaka. Kandi ubutaka igiti cyose gitewemo nibwo budetermina hanze h'icyo giti. Nimba ari ubutaka bufumbiwe neza, nimba ari ubutaka bufise uburyohe, igitegwa hanze kirabera ijisho. Kirabera ijisho. Reka rero ndakwereke. Uko mwubakwa hanze ntabwo ari igikorwa cyanyu. Ntabwo ari jewe ndondera uko nsa hanze. Ntabwo ari jewe ndondera ivyo hanze. Ibi ntibikuraho yuko nkwiye gukora nishaka ivyo mpamagariwe gukora. Ariko uko nsa hanze biba determine naho imizi yanje iri. Kubera iki? Kuko naho ivyo hanze vyo babisayangana, ivyo umuntu yoba afise bisayangana, imizi y'umuntu itari muri Yesu, umuntu abibamwo adatekanye, abibamwo atamahoro, abibamwo adahagijwe, abibamwo yibaza yuko akeneye ikindi kintu kirenze ku vyo afise. Umuntu akazobaho ataburyohe afise, kuko uburyohe bwiwe aburonderera mu bintu, kandi nta na kimwe gishobora guhaza ubuzima bwiwe. Ariko iyo imizi yacu iri muri Yesu, uko tumera hanze, munyumvirize, iyo ndiko ndavuga uko tumera hanze, sindiko ndavuga uko nambaye, sindiko ndavuga imodoka ngenderamo, sindiko ndavuga inzumbamo, ndiko ndavuga ukunge n'ubuzima bwanje bugaragara hanze, ukunge n'ubuzima bwanje buhangana n'ivyo mpura navyo mu binkikuje vyose. Mfise ntafise, inyifato ngira muri izo situation zose mpura nazo mu buzima ihagaze aho nshinze imizi. Uburyohe nkura aho nshinze imizi nibwo bumpa kumenya uko ngene mpangana n'ubuzima hanze. Aha rero niyo handi navuga nti ugusenga kwacu kenshi guhagaze mu kurondera ubugombe bwacu bukoreke mu ijuru nkuko dushaka ko bukoreka no ngaha mu isi. Tudashaka ko ubugombe bw'Imana bukoreka mu isi nkuko buriko burakoreka mu ijuru. Igihe umuntu imizi yiwe idashinzwe muri Yesu, arashobora nawe nyene gusenga nkuko abandi bose basenga. Ariko ivyo azoba ariko arasengera vyose bizoba bihagaze ku vyifuzo vyiwe. Umuntu imizi yiwe iri muri Yesu Kristo, ariho ashinze imizi, ugusenga kwiwe kose nibisobanura yuko atobwira Imana ati Mana nkura muri aya madeni, Mana nkura muri kugupanga, Mana nkura muri iyi situation cankiriya. Ariko aho ashinze imizi, igihe asengera ivyo n'abandi bose basengera, abisenga atekanye naho atarashika kuri vya bindi. Kandi kubwaho ashinze imizi naho atobishikako, naho azopfa agipanze. Kuko reka ndababwire, si twese tuzopfa dufise amazu yacu. Reka ndakubwire nanje ndayikeneye yanje. Ariko si twese tuzopfa tuzishitseko. Ariko ku muntu imizi yiwe ishinze kuri Yesu, naho yofa atarubaka iyiwe nzu, azotekana. Umutima wiwe uzotekana. Ivyo hanze sivyo bidetermina uko ameze, ahubwo uko ameze aho avoma imizi bimuha kubakwa mu buryo ahangana n'ikintu cari cyo cyose hanze, kandi akabaho atekanye. Yesu ashimwe cyane. Amen. Umviriza, saba, senga, gira Imana ivyo ukeneye vyose. Ariko nimba imizi yawe itari muri Yesu, nta kintu na kimwe mu isi cyo kubumba. Nta kintu na kimwe mu isi gishobora kubumba ubuzima bwawe. Aha ngaha niho ijambo ry'Imana rivuga ngo igihe rero mwashinze imizi muri we, mukubakirwa muri we, ni naho kwizera kwanyu gushikama. Kwizera no kumenya neza ivyizigirwa udakekeranya ngo ntibizoba,
kandi bitaboneka niko kubitumenyesha yuko bihari. Siko ukwizera ni nka ankre irungikwa mu mazi igafata ubwato mu gihe cy'ibihuhusi. Ubwato ntibujyanwa hariho hose, ubwato bukaguma buhagaze. Igihuhusi kirahari, imipfunda irahari, ariko ubwato bukaguma buri stable. Reka ndakubwire, nta handi ubuzima bw'umuntu budashobora gusambuka nk'uko ubwato busamburwa n'imipfunda mu kiyaga, keretse umuntu imizi yiwe ishinzwe muri Yesu. Niho honyine ukwizera kwiwe kubakwa. Reka ndababwire ikintu, ukwizera ntabwo ari amajambo tuvuga, ukwizera ni igisunika amajambo tuvuga. Kuko hariho n'amajambo tuvuga ukumva yuko ari amajambo yo kwizera, ariko ari amajambo avuye mu bwoba, avuye mu gukekeranya, avuye no mu byifuzo byacu. Ariko kwizera ni igisunika amajambo tuvuga. Ukwizera kwacu gushobora honyine kubakwa igihe imizi yacu ishinzwe muri Yesu. Umviriza rero ndangize mvuga nti, aho dushinze imizi niho tuvoma ubuzima. Hanze hacu hasa naho imizi yacu ishinze. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana riduhamagarira gushinga imizi yacu muri Yesu Kristo, kuko niho honyine dushobora kwakira ubuzima buva ku Mana. Ubuzima buva ku Mana muri twebwe nibwo buduha kumenya ukungene tudiringa n'ubuzima muri aspe zose zibugize. Ni naho honyine dufise inkomezi zitubashisha kunesha icyaha, kunesha ibyifuzo n'ibigeragezo byose bihari muri iyi si, igihe gusa imizi yacu ishinzwe muri Yesu. Niho honyine tuvoma ubuzima. Ku murongo w'indwi arakonkuriwa ababwira iki kintu, avuga ngo mugende nk'uko mwigishijwe. Cyangwa bati ngo nk'uko mwigishijwe, nk'uko mwigishijwe aba ariko mugendera, aba to abide, mugume, sinzi ikirundi nakoresha ngaho, mugume muri izo nyigisho mwigishijwe. Mugume muri izo nyigisho mwigishijwe yuko vyose bihagaze kuri Kristo, apana kuri wowe, apana kuri jewe, apana ku kindi kintu icyo ari cyo cyose, apana no ku mupastori, apana no kuwitwa ngo ni umukozi w'Imana uwo ari we wese. Ubuzima bwanyu kwa kundi mwigishijwe aba ariho mugume muri icyo kintu cy'uko vyose bihagaze kuri Kristo. Vyaremewe muri we, biremwa nawe, biremwa kubwiwe. Rero muri uyu mwaka aho duhamagarirwa gushinga imizi yacu muri Yesu, tumenye yuko nuko vyose bihagaze kuri we, ntibihagaze kuri jewe. Ntabwo ari vyo nifuza, ntabwo ari imigambi nihaye gushika ko muri uyu mwaka. Nimba bidahagaze kuri we, nimba bidaturna kuri we, nimba Kristo atari we centre y'ivyo nshaka gushika ko vyose, reka ndakubwire ndashobora kubishikako, ariko na kubise ku ruhande intumbero y'Imana ku buzima bwanje. Mugume muri izo nyigisho zibabwira ngo vyose bihagaze kuri Yesu. Ivyo hanze aravyitwararika, vyose ni ivyiwe. Ntuhagarike umutima n'ivyo ukeneye, vyose ni ivyiwe, nawe uri uwiwe. Arazi ukungene zo kugira hanze, ariko akeneye yuko uvoma ubuzima muri we. Hanyuma arangiza avuga ngo muri ivyo vyose mwuzure amashimwe. That's all. Ndangije mvuga nti, niwa guma muri izo nyigisho zikubwira ngo vyose bihagaze kuri Kristo, uzobaho ubuzima bwo gushima Imana.
impamvu tubaho ubuzima bw'uruhagarara atagushima Imana kuri mu mitima yacu nuko hari ibintu turaba umengo twari dukeneye tutashoboye kuronka. Ivyo rero bigatuma ubuzima bwacu butakaza uburyohe, tukabaho duhagaritse imitima. Ariko kandi nitwamenya yuko ivyo mfise n'ivyo ntafise ntaco bitwaye, kuko vyose bituruna kuri we, vyose biriho kubwiwe, vyose bihagaze kuri we, bizotuma mpimbaza, bizotuma nshima Imana igihe cyose, no kuri vya bindi abantu bibaza yuko ata mpamvu yo gushima nzoshima Imana. No kuri vya bindi abantu bibaza yuko umuntu yari kuba ariko ararira, arizwa n'ivyo yahuye navyo, jewe umutima wanje uzoshima Imana, kuko vyose bihagaze kuri we. Kuko ikimpa gushima Imana ntabwo ari ivyo mfise, ikimpa gushima Imana nuko nzi yuko vyose bituruna kuri we. Amen. Kuri we. Shaka yuko dusenga. Ndashaka kugutumira wahagurutse dusenge. Washaka guhaguruka dusenge. Aho kandi nkuko ijambo ry'Imana ryatangiye ribitwereka, intambuko ya mbere nuko wizera Yesu, nuko wakira Yesu mu buzima bwawe. Ukaburi ngaha muri uno mwanya uzi yuko utarizera Yesu, reka ndakubwire uyu numwaka wo gushinga imizi muri we. Ariko kandi reka ndakubwire yuko bidakunda yuko ushinga imizi aho utari. Ukwiye kuba kwanza uri muri ico kibanza aho bikunda yuko ushinga imizi aho hantu. Kuba muri ico kibanza nuko utangura kwizera Yesu. Nimba uri ngaha ndaguhaye kazi tugufashe gusenga. Wowe uri ngaha utarizera Yesu, wowe uri ngaha utarakira Yesu mu buzima bwawe, wowe uri ngaha ubuzima bwawe bucubakiye ku bindi bintu, n'akaryo kawe. Nimba uhari urashobora gutera intambwe ukaza hano imbere tugasenga. Ukaba uri ngaha n'akaryo kawe, kuko uno munsi ubuzima bwawe bwe gukira Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. N'akaryo kawe karibu, urashaka kwegera hano imbere, egera hano imbere. Reka ndakubwire n'akaryo kawe ni muri we honyene dushobora kuvoma ubugingo. Niyo mpamvu ukeneye kuba positione kuri we kwanza, ukaba uhari nawe urashaka gutera intambwe. Urashaka gutera intambwe ukaza hano imbere tukagufasha gusenga. Urukundo rwiwe nta hantu rutagera. Reka ndakubwira rero n'igihe twibaza yuko twebwe tutanakwiriye kwakirwa no kwemerwa nawe, twibaza yuko dukwiye gukora vyinshi kuko ngo bikunda twemere. Ariko reka ndakubwire ntaca gusaba gukora kugira ngo akwakire, ntaca gusaba gukora kugira ngo akwemere. Aragukunda, aragukunda. Haleluya. Munyemerere mbere yuko dusengera hamwe, fasha mushiki wacu hano dusenge. Murashaka kumufasha musubiramo n'amajambo hamwe nawe, siko? Bashaka ati Yesu, uno munsi ndaje kuko nzi yuko unkunda, wandemye unkunda kandi ufise umugambi mwiza ku bwanje. Hari igihe niyumvira yuko ushobora kunyemera bihagaze ku byo nkora, ariko natahuye yuko wowe unkunda kuko ari we wandemye, undema kubw'impamvu zawe. Kubw'ivyo ndakwakiriye, ndakwizeye mu mutima wanjye.
reka nanjye nshike uwawe. Haleluya, haleluya. Haleluya. Munyemerere ndabasengera ariko twese dusenge. Nshaka yuko twese dusenga, ariko mu gusenga kwacu ndashaka yuko umuntu wese asaba yuko imizi yiwe ishingwa muri Kristo. Ukura amaso yawe, ukura umutima wawe, ukura ivyumviro vyawe ku kindi kintu cyose. Umutima wawe n'ivyumviro vyawe ubishire kuri Yesu. Amen. Washaka gutangura kwisengera, washaka gutangura kuduza ijwi ryawe usenge. Haleluya. Rero namwe murashaka gusenga. Data, ndagushimiye iki gitondo cyiza, ngushimira uyu mushiki wacu n'uyu mwene data mwana. Muri uyu mwaka aho duhamagarira gushinga imizi muri wowe mwana, uratwereka ibihe bitandukanye abana bawe bahura navyo, n'inyigisho nyinshi ziza mwami zikwega abantu mu bintu bitari wowe. Abantu bakibaza yuko ari byo bishobora kubakirwa ubuzima bwabo, ariko kandi vyose ntacyo biriko, kuko vyose biriho kuko ari wowe wabiremye, kandi biriho kuko wowe washimiye uko bibaho kubw'impamvu zawe. Niyo mpamvu mwami aba bene data muri iki gitondo bemeye kuza ngo bashingwe muri wowe mwana. Ndasenze nsaba kugira ngo ubuzima bwabo burushirize gushingwa muri wowe, ubuzima bwabo burushirize mwami kurungika imizi yabo ibyina muri wowe, kugira ngo bavome ubuzima bwabo muri wowe mwana. Nicyo cyonyine kizobaha kunesha, kizobaha guhagarara mu gihe cy'imipfunda. Nicyo cyonyine kizokuza ukwizera kwabo. Ubagirire neza, ugirire neza ishengero ryose mwana. Ndasengeye ubwoko bwawe, ndasengeye abahungu n'abakobwa bawe mwami, muri ibi bihe aho mwami abantu bashinga imizi yabo mu bantu, bagashinga imizi yabo mu bintu, aho abantu mwami biruka inyuma y'ibintu bifatika, ivyo bigatuma bumva yuko atabuzima buhari batabifise mwami, bakabaho bataruhutse, bakabaho bataryohewe, bakabaho mu ruhagarara mwami. Ndasenze kugira ngo mwami izo mfatiro zindi zose zisangagurwe muri iki gitondo mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze kugira ngo mwami ibibosha abantu bawe bicikagurike, kugira ngo bumve yuko ari ubuzima bwawe bakeneye, ari muri wowe bavoma uburyohe bw'ubuzima, ari muri wowe mwami bavoma ivyo bakeneye mu kubaho kwabo kubw'impamvu yawe, kubw'impamvu yawe mwana. Ndasabiye umuntu wese gushinga imizi muri wowe. Twama twifuza kubona ishengero riri ekilibre mwami, ishengero risenga, ishengero rikora, ishengero ryama ivyamwa, ishengero rigira impact mu miryango, ishengero rigira impact mwami mu makominote, ishengero rigira impact mu gihugu no mwisi. Ibi nivyo twama twifuza, ishengero ridahagarikwa imitima n'ibitagenze neza, ahubwo rimenye inyifato ryifata muri ivyo bintu. Ariko kandi mwami igihe ishengero ritariko riravoma ubuzima muri wowe, ivyo twifuza ntibishobora gushikwa ko mana. Niyo mpamvu usenga kugira ngo uhereye ngaha muri Life Center mwana, ishengero ryawe rirungike imizi muri wowe mwana, abana bawe barungike imizi muri wowe, bavoma ubuzima bwabo muri wowe. Ishengero ryawe muri iki gisagara cya Bujumbura, ishengero ryawe muri iki gihugu cy'u Burundi, ishengero ryawe muri Afrika, ishengero ryawe mu isi yose. Ndasenze mwana kugira ngo mwama abantu bakura imitima ku bindi bintu, bakura imizi yabo ku bintu, ku bantu no kuri bo. Imizi y'abana bawe ije muri wowe, kugira ngo nawe udukomere ku buzima bwawe.
ubuzima bwacu bube ho buri ekilibre, buri stable, amashimwe agaragare mu mitima y'abana bawe muri n'importe quelle situation mwana. Aho mu Bitesalonike ijambo ryawe rivuga ngo mwame mushima Imana ibihe byose. Ibi birashoboka gusa igihe imizi yacu ishinzwe muri wowe Mwana. Ndatuye umugisha wawe Mwami ku bana bawe, ubagirire neza, ubahezagire, wawe kubona ubwiza bwawe mu buryo bwose, kuko Mwami ijambo ryawe ratubwira ngo ni na wowe vyizigiro vy'ubwiza. Mu izina ryawe gera Mwami Yesu, amen. Haleluya, haleluya. Nkuko mwavyumvise amatangazo, mercredi tuzoba dutanguye inyigisho, murahawe kaze. Nosaba naba uno munsi bahisemo kwizera Yesu n'akaryo keza ku muntu wese gushingwa mu ijambo ry'Imana. Yesu abahezagire, abaye kugira dimanche nziza.